Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi, izina ry'iwanje ni Feliciano Bankuka mumenyereye mu biganiro bica kuri YouTube kuri Nyibutsa Akaranga TV. Ego uyu musi rero ngomba ngaruke kubereka umugina. Umugina hariho abana bari mu bice bitandukanye vy'igihugu boba batazi ico arico umugina. Reka rero turabe hanyuma duce tuvuga n'akamaro kawo. Umugina, uyu n'umugina. Agwanira umurango mbere w'ijoro. Ego aho mpejeje kubereka rero n'umugina. Umugina rero harya barawubakiriye, harya tuvuga ngo bubakiriye umugina. Harya musi rero hariyo iswa, musi harajayo iswa, hama rero abarundi bakagira ubuhinga bwo kuzifata. Kubakira umugina n'ubuhinga bwo gufata iswa. Ubu haramaze igihe havuga inkuru ikumva avuze nk'ikintu ngo mbega ngo ivyo birafata iswa. Ego iswa rero niki? Ni imfungurwa abarundi bo hambere bafungura, hanyuma ziraba imperekanwa bivanye n'ingene bazitegura zikabaryohera kandi ngo zifise akamaro mu mubiri. N'ubu rero baracazikurikirana bazifata bakavuga ngo n'ukuziraza. Nkurya rero yarubakiriye umugina wiwe, hanyuma hari ivyerekana yuko uwo mugina uhava urara. Hari udukoko dutembera bita ibikenya, ugasanga biri mu tunogo bita amagenza. Nibwo buhinga rero abarundi bakoresha mu kumenya yuko uwo mugina uzohava urara. Atari uko nkuko umwaka uheze wari waraze, hanyuma ntibabone ayo magenza abereka yuko zizorara, baca bavuga ngo uwo mugina warapfuye. Iyo bamaze kubona rero ayo magenza baca babona yuko umugina ugikomeye, uwo mwaka bazoraza. Reka rero murabe nk'utwo dukoko bita udukenya aho turi, murabe n'amagenza turimwo, muce mubona igituma abarundi babona yuko uwo mugina ukomeye. Ego nivyo bimenyetso rero vy'utu dukoko mubonye bita ibikenya, nitwo duca tubereka yuko umugina ukomeye, hanyuma rero bakawubakira. Ego reka ndabereke n'ahandi bariko bararaza iswa ubundi buhinga. Murabona ahantu bubakira bagaca basigaza umwango, ahantu umengo n'umwango, hasi baca bashirayo akadobo, hanyuma hejuru ubu baca bafukisha isashe ibonerana. Iyo iswa zimaze ziriko zirarara zica zigomba guca ahantu habona, hamwe hari ya sashe ibonerana, zije kuhasohokera zica zikubita kuri ya sashe zigaca zikorokera muri ka kadobo. N'ubuhinga rero abarundi bagize.
nuko rero mu ntara zimwe zimwe ushobora gusanga iswa zararaze, imvura ikigwa ijya mu kw'icenda, imvura igitasura, hari aho zica zirara n'ingoga, n'ahandi usanga n'ubu zitararara. Hakaba naho rero ubu bariko bararaza, hariho zirara mu gatondo, hari n'ibindi bice usanga zirara mu masaha y'umugoroba, ugasanga isaha 9 niho baziteze. Icomba yuko bivana n'ibirere umuntu aba aherereyemo. Nuko rero sinzi wewe kuduswa udufungura imfungurwa kama z'abarundi abantu benshi bakunda cane, ubu zikaba zeze no kuzimba zikaba zizimvye. Nuko rero mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi, ndashoboye kubereka ico arico umugina. Murabonye ingene bashobora kubona umugina n'ingene wapfuye, n'ingene bakoresha ubuhinga bwo kugira ngo bashobore gufata iswa. Hama rero amajambo afatira ku mugina, uzumva ngo uragasura umugina, umuntu agomvye acamera nk'ugututse, kumva umengo akubwiye ngo uragasura umugina. Nuko iyo ni imvugo imwe twumva mu bijanye n'umugina. Hanyuma iswa nazo bavuga ngo uduswa duke tworara kare. Iyo ni imvugo y'ikirundi, numwibutsa uduswa duke tworara kare. Yego, dufatiye ku mugina n'iswa utanga, ayo niyo mayagwa dushobora kuronka. Nkaba mukoze rero, tubandanya tuyaga no mu biganiro vyo hanyuma, mugira amahoro. Nyibutsa karanga, nyibutsa karanga, nyibutsa karanga.